nuko ibintu byari byifashe ku ishengero Israel Church Burundi ni mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero ni mu gihe bariko batanguza igikorane citiriwe Afrika y'ibitangaza. Aha rero ikaba cyari kibaye ku nshuro ya 11. Imbere yaho ariko Apotre Vitali Nzobahimana umurongozi w'iyo shengero nyene hari ico yashikirije abaraho. Navuga ngo igikorwa ca Afrika y'ibitangaza ndakivuge mu ijambo rimwe nibango mu yandi mabango yose ajanye n'ibikorwa twahamagara byo gusenga. Mbwa Imana yacishije izina rya Afrika y'ibitangaza kubera ari umugambi Imana yashimye gucamwo mu kurokora ubuzima bw'Abanyafrika biciye mu gusenga. Uno minsi 40 hazoba icigwa ca mbere nyamukuru cyo kwigisha abantu ibanga ryo gusenga. Gusenga n'umugabane w'umuntu wese atanu avuye mu kuva ku mukuru canke muto ku mukene ku mutunzi. Niryo rembo rya mbere Imana yasigaje ashobora kuganiramo n'umuntu wese. Ushima arasenga, usenga arasenga, ubwo arasenga, ubwo warasenga, eka n'uhiri warasenga. Urumva turahurira muri iryo rembo. Iyo tuzigisha abantu ibanga ryo gusenga barimenye, kandi gusenga niyo bazi y'ubuzima bw'umuntu wese. Hanyuma agasenga abasa nk'utari. Hanyuma icya kabiri tuzokwigisha ni ikijyanye no gukunda igihugu. Ikigo cyo gukunda igihugu kirakenewe rwose muri Afrika no mu Burundi bwacu yasigaye inyuma, kugira ngo umuntu wese mu gihugu gikoresha amatorero yiwe ikeneye umukunzi, ikeneye gukundwa no gukorerwa. Icya gatatu ni kwigisha abantu gukundisha abandi igihugu cy'amatorero yabo. Buriya dukunda Amerika, dukunda Israel, nuko hari abanyesere bahagurutse bavugira igihugu cyabo cyoke igihugu cy'igikundiro. N'abandi bavuze nabi kuvugwa, bavuze kenshi kuvugwa nabi n'abantu batota kandi tumakenshi kavuga rero iyo umuntu akuvuze nabi aragucafuza. Bituma no gukunda igihugu mu gikurisha abandi n'icyacu cyo mu izina yiza n'abantu bose. Aha rero baciye batanguza urugendo rwabashikanye mu kibanza aho bita Place des Nations Unies. Aha naho bakaba bahasengeye amasengesho menshi kandi atandukanye, basengera n'ibintu bitandukanye. Mana ya Afrika, Mana y'isi yose, bahagaze muri kino kibanza dusengera Afrika, ariko kandi bahagaze muri kino kibanza dusengera isi yose. By'umwihariko turasengera Union Européenne. Ibihugu byinshi bya Union Européenne byaragize ubucakara ibihugu bya Afrika. Muri aya masengesho turagomba ko bigaragara ko Afrika nayo ifise ubutunzi wanyegeje muri bwo. Erekana nk'Imana muri biyaga bigari, uzana ubwenge budasanzwe mu ntwazangabo, mu ngabo z'ibiyaga bigari. Izina rya Yesu uzane mwami ico batahurizako, wowe uri Imana uhuza imiryango n'ibihugu. Reka mami ciyatuma badahuza ugikureho, ubereke ko Abanyafrika n'abavukanyi. Izina rya Yesu Nazareti, umwumvikano mwami muri biyaga bigari uganze. Tugira umuntu Abanyafrika, ibihugu bigize bwa Afrika bimanya kubana. Let's the country of Africa share a good relationship. Abanya kubana barakundana. Those who have a good relationship, they support each other. Twebwe ibihugu bigize bwa Afrika bikundana. Allow the nations of Africa to be alone. Abanya kubana. Those who have a good relationship, baragwanyiranira. they just help one another. They protect each other. Don't allow any country to be by its own, as it used to happen in Liberia. But out of this prayer, God, bless the nation of the union. Iyo mpamvu kuri uyu mwanya dusenze, The reason why now we pray, dusengera icyicaro gikuru cya ONU. pray for the headquarters
part of the UN. ingingo zose zifatwa ku Burundi All their decisions towards Burundi, no God, kubwa Afrika and towards the ziba ingingo Burundi, nziza cyane. that they should be good decisions. Turagushimiye mwami wacu, Thank you, our Lord God. twarigeze gufatirwa ibihano ariko dusenze warabihinduye, Though every kind of punishment used to take place, kuko wowe uri Imana igira neza mugaca bukinga. when you are good God, Turahezagiye intumwa y'Imana Apotre Vital we pray for Apostle Vital. wahaye n'iherekwa rya Afrika y'ibitangaza, In this region of Africa, ubandanye kumukomeza no kumushyigikira. strengthening him and supporting him. Kandi Imana turahezagiye na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, And we pray and bless in his excellency the President. umugirire neza impande zose, Bless him everywhere, God. umuhe ijambo ry'ubushobozi, ijambo ryo gufata mini, Lead the word of power. yasame nawe uvuge mu makuru yose. Once he opened his mouth, let you speak for the whole nation. aha rero babandanirije urugendo rwabo mu kibanza cyitiriwe ukwikukira k'u Burundi. aha rero ntibyari byoroshye kuko mu bafashe akanya ko gusenga harimo n'umushikiranganji mu byagejwe harimo kumenyesha amakuru. muri iki kibanza mana intara zose ziri hano. On this place where all the provinces are represented. muri iki kibanza mana abarundi bose ngaha bari hano. On this province where all Burundians are represented, oh God. nico gituma mana tukwinginze turama muri iki kibanza That is why we pray for thee, God, being in this ground. kugira ngo utwumve muri iri sengesho turiko turasengera hano. So that to hear us as we pray to thee, oh God. data uri mw'ijuru igihugu cacu c'uburundi wari wacise igihugu c'amata n'ubuki. God, art in heaven, in that country, a nation of peace and honey and milk. ariko mana nzima wa mugwanzi satani yaraduteye harawubwicanyi. But the devil has struck us and caused trouble and destruction. mana nzima muri uku kwezi kw'icumi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu itariki 21 y'umucurahiro ndadaye merikiyoro yaragandaguwe. The God of the 10th October 1993, the president was killed and massacred, oh God. agandagurwa ari kumwe n'abamufasha kurongora igihugu cacu c'uburundi. Massacred with all the deputies who had to lead the nation. kubw'ibyo hari benshi bagambaguwe mu nyuma, hari benshi bahunze, hari benshi bacitse imfuvyi n'abapfakazi. There are many who were killed to become widows, orphans, that become refugees throughout the nation, in every nations. mana nzima ibyo warabiragira mw'ijuru uratora apotre zurayimana gitari muri iki gihugu c'uburundi kugira ngo azane ibiherekwa mu gihugu cacu tuze twane ukwezi kw'icumi twibuka ibyabaye twongera dusenga kugira ngo ntibigaruke. Ibyo biheze rero bahavuye bahindukira bagana ku rushengero aho baciye batangura kuja mu ndirimbo zo gutazira Imana. Mbere uravye neza ukaba wabona ko hari abaciye binjirwamwo na mpwemu yera. Ni wewe Bwana, ni wewe